iyo ikintu ndagenda kirota none mvyuka ndagikora. Urayirota ugira ikiniki ushugira ikiniki mu gitondo. Ndapika. Nimba ari icana kiyenze narenda rota umva none mu gitondo ndakirondera nkakibwira ati mbabarira. Yego. Alvin kandi ibyo urabikora wewe kweli? Kubera iki ndumweranda? Sindi umweranda man. Je suis pas parfait man. Kandi je suis normal. Bombo clat. Tishobora gucika intege nta ntege nkira. Oya muri umukobwa wanje tashawuda none aguma traversa. Ndiko ndamubona yuko ariko arazamuka ariko arajya mu bakobwa batanu ba mbere bariko barakora cyane. Kandi noneho ndamushaka yuko azoba nk'umukobwa mu ba mbere noneho. Je tashaka kugira tutangure gukorana umunsi wa mbere nuko yabanje gusinya contrat. Ikintu cyose ndayikora muri contrat. Bombo clat. Bombo clat. Cyana gusa man. Kubera iki byana? Kubera yuko nkunda abakobwa. Ndakunda ikintu cyose ndayikora n'abakobwa. Kubera nibo bafise confiance nibo ba abantu baratandukanye. Jewe noneho nikundira ibyana. Nibo bikorohera. Yes, bakunzi ba Yagatech TV reka ndabikaze ngenda bashimire mwe mwese mukomeje kudukurikira wabe hano mu gihugu cacu ciza c'u Burundi wa buri media swanda kugira ngo big up son and don't give up. Yes, iyo ntango gukora ikiganiro nkunda kugira ngo ntucike intege. Je abantu banyanspira n'abantu badashika intege mu byo bakora mu mirimo yabo ya misi yose kuko gucika intege n'inzira imwe ituma umuntu adashika kwiterambere. Kandi nawe urabyumva biba bisa fo sana. Toujours kuri micro muri kumwe na Mignonne comme toujours. Iyo ndi ngaha mu amizi ko ndi kumwe no mutumire ariko mutumire una musi ari so special murabizi namuheruka kera nenda mukumbuye. Reka ndamuruse cyane. Bombo clat la famille. La famille, vous allez bien? Ah, ça faisait mbaya. Yes, nagaruse murayibona nkuko mwe munkumbera ndabakumbuye ariko ndazi ko amatwi mwakinze murashaka usako. Alve just spécialement ndakumbuye from. Nenkombe ko dukana emisi. No, merci ni benshi cyane bari bankumbuye mugabo nta mwanya noneho je ndi gwa ama televiziyo. Basi mu buzima busanzwe. Ubuzima busanzwe nishobora guhura n'umuntu kabisa atagahunda dufitaniye. Nako je twabanye muri byinshi. Twabanye ni benshi cyane na benshi twakuranye mu buterere mugabo tutagihura bivanye ego mwakuranye no mwakuranye batandukanye Alvin. Donc ahubwo abo twabanye bari special cyane kuruta abo dukorana. Kandi uko abo dukorana twahuje n'akazi mugabo twabanye twahuje n'ubuzima. Waje pa yakazi baziko usanga turi n'abagenzi. Ntago ndi inshuti yawe man. Nta nshuti ngira jewe nta mugenzi ngira mu buzima. Ko kitugeze imbere ya kamera usho wihakana ibintu byo. Umugenzi wanje ni mama wanje gusa. Wa Bombo clat man. Ngo niwe wenyine yifuza ko hotera imbere. Only my mother. Ni wari umugenzi wanje, ni wari inshuti yanje nta mugenzi je ngira ngaha. Yes. Man, now uri hands. Bombo clat. Bombo clat na de. Nta mugenzi mfise jewe. Yeah, amakuru y'imisi rero. Fresh kwe. Sama irikira samaninga kwa Alvin Smith. Sama ni sawa. Ama marché jengo mando nka sesu yibona. Ngwanero du conseiller, ngwanero tunuzea. La vie continue. La vie continue après tout la vie continue. Alvin Smith. Iyi sama ni sama yabayemo ibintu byinshi. Twabanye indirimbo nziza nyinshi shasha. Twabonye imishwano hagati y'abantu benshi bagiye barashwana kandi bari muri music bose muri mu byo bakora byo bahuriyemo. Ariko Alvin twabonye agenda aronka ama marché menshi kandi vraiment congratulations. Merci beaucoup. Yeah, nakazi nakazi. Je ndibaza yuko umuntu kugira ngo aronka ama marché ufite ari ibintu abantu batazi abantu baravuga ngo urumva ngo kugira ngo uronka ama marché ngo nikimenyane no sikimenyane ahubwo bararaba iske uyu muntu kuko sinibaza yuko umuntu yogira ikimenyane muri business. Imagine agize ikimenyane akwagwa amara yiwe none wowe uza kumungukira iki nimba ari ikimenyane donc azwagwa amara gusa. Messi umuntu agutumye mu giteramo ciwe nuko abazi yuko amahera ariko investisa kuri we cyangwa amara yaguhaye ko ashobora kuyagaruza biciye kuri wowe. Niyo mpamvu rero iyo ubonye mu artiste ariko aronka mu marché sashike ari mu artiste baba bari barakora cyane. Hari abantu bakunda kwidoga ngo hari abari artiste bafite indirimbo nziza ngo mugango bataronka marché. Ushobora gusanga bagowe mu gupata kandi nibyo aho kantu uvuze niko mugozi kare kantu bigeze kuvuga ngo umuririmbyi ngo umuze muri hesha agaciro ngo babwiye ngo amahera make ngo mu byanke wowe urabishika biravana na ça dépend hari igihe amahera make kuri wowe kuri jewe abari menshi cyangwa ugasanga amahera menshi kuri jewe kuri wowe ni make cyakiri kinjahera shetwa nico donc umuntu wese afite ubuzima bwiwe nkuko no musi jewe mba muri iyi nzu hari uba muri chambrette hari uba mu nzirenzi urumva none life simwe ya namahera urumva sawa donc ukorera ku nyungu zawe jewe ndaba jewe man
ivyo kuvuga ngo ndaba abandi ba artiste bombo clat man abo bandi ba artiste si jewe mu bitaramo rero wakoze hari igitaramo mwakoraniye mu Rumonge na ba DJ Fernando bavuze ngo barabakubitiye c'est vrai nta numwe adukubise handi bavuga ngo magize ma accident je narigize accident yego ngo mugabo umva nabonye like umuntu yapostinze ko magize accident umuntu wanje ntuwa kuri maregre ubwo musesa amaraso ubwo musesa amavuta kwa donc narakoresheje uracafise shock ino munsi kora yiko nako bakomeza cyane erge babanira bisana hari ahantu habi kabisa haraho kandi sijeje nyine abantu benshi cyane bagiye ama accident ego je nabonye umuntu yanditse muri commentaire umuntu yaze mwagize accident cyamura ngo kutavuga ko babakubise kubitande ese ubonye je urabakoje umuntu nkwita shaka kwinkovu zaraheze ntawo menya urabakoza ari umuntu kubita cyangwa n'umuntu vamiye amana hari abantu batavamigwa nakubonye kandi ikintu cyanjoheye vraiment nabonye uri kurakorana no muri DJ Fernando aho benshi muri rici basenka bamwinuba like bavuga ngo ntandera fise bavuga ibintu byinshi kuri we wowe personnellement abo bantu bavuga ngo ntandera fise ni bande ni benshi nibo bamureze nabavyeyi biwe nabavyeyi biwe only umuvyeyi wawe natuzwa kuvuga ko atandera ufise ukavyemera ariko wundi muntu w'umurundi ntazi nyine wakuze ntazi yaswaciyemo ntabwo aba kwikubwiye ko udafise indero man ego wowe donc gukorana nawe byari gukorana nawe jewe ibikije urya n'umu artiste akomeye mu gihugu sivyo kandi bazakore nawe irici vraiment ribaza ko n'umu artiste akomeye mu gihugu none afise hit nyinshi kandi iyo umuntu rero ari umustar kandi iyo umuntu ariko arazamuka ariko arakora ibintu bya danger noneho abansi baba ari benshi cyane man akanuko sukoza abantu bose donc umengo baba ari muri defensive yo kukwataka rero sasa rero umunsi uzobona uri kuratera imbere sashike uba utagutera imbere umenye yuko noneho uteguza kwitegurira abansi yabateguza kuza ari benshi cyane kure yuko iyo umaze gutera imbere hari abantu umengo niho baca bakwitaho no kumenya ivy'ubuzima bwawe no kumenya ukubayeho no kumenya ka detail kose ukora mu buzima ariko utaratera imbere nta numwe akwitaho rero bombo clat man utangwe gutera imbere fais attention y'abantu mugabo ikintu ndiko ndibaza jewe ku ruhande rw'iwanje bombo baje gatoya n'itsinda biteba ko ariko nshaka ko tubivuga ko kugira ngo tubidevelop maybe abantu batigeze baronka isiguro kuvyabaye babimenye wewe nk'umuntu yanariza nk'umuanaliste mu buzima busanzwe ubona ivyamuvuzweho abifisemo uruhara canke n'abanzi bisanzwe nta kimwe nzi kuko je ntiturabaje na Fernando ntago turi inshuti man nta nshuti je ngira none turaba ariko mukorana tudira imana nyene na connaissance kwa rero ntacyo ndabino bivuga kwije ntavyo nzi ivyo ibibazo vyabo mugabo ico mbona coco arafise indero twese turafise indero mugabo abantu batwita iko tandero dufise noneho mu mwanya umuntu atakubesheje unaba kwiye kwita iko tandero ufise kuko nta kintu nakima contribute mu buzima bwawe bombo clat yani teme shashi ya Alvin bombo clat nande ikindi naco nico mpagarara ko nyine kuri ibi bintu by'iwawe byo kuririmba je ba like clat kazakoze mu kuririmba n'ibindi byinshi usanzwe ukora mugaka kaduhagarara cyane mu muziki abandi baririmbyi bakunda kwinjirana usanga bafitanye ama conflict quelque part mugabo Alvin Smith ubwo uzona afitanye conflict n'umuntu nta mugezi ngira nogira gute conflict atamujama ngira jewe tankagira bagirana ama conflict nuko ababifana bisangiye barabajama noneho ubujama bubaye bwinshi bakamenyerana noneho bikavaho ibindi bibazo je nta mugezi ngira donc nta nakimwe je tuduhuza kugira ngo dushwane noneho turahura tugakora nimba ari byo duhuje bombo clat ugafata inzira yawe ngafata inzira yanje none Galvin wewe birakorohera gukora uvuga ko atamugenzi ufise ndakora none sinkora wowe none kumuhaje ngaha turabagezi je namwe je turabagezi nimwazanye n'akazi kanyu je nawe niba turabagezi tuyaga kangahe misi yaza ko tutavugana n'igare jewe man jewe unyandikiye kwiri atakintu cyatarugira umbwire sishobora kwishura bya vrai wa katwihorere kanihorere ngasemvuge byinshi difficile comment ça wa basi impanuro imwe ku baririmbyi like impanuro kuzereke iki ndabanure baze barajya abana ndabanure baze baragwana ndabanure baze barabibura ni impanuro impanuro shaka like kubaha like ikindi kintu cambaje mu gitondo nabonye umu promoter kandi akomeye ngaha mu Burundi yanditse bo ntakomeye mugabo turamwemera kandi arakomeye kora yedeje uramuzi voilà par exemple mumaze kumenya arakomeye gawe ndazi ko umuntu ushaka gutamuzi yavuze ngo abaririmbyi gitumye ngo no musi imiziki ngo itera imbere ngo nuko kuntu baba abajama
urumva ngo bagakorana n'ama challenge y'indirimbo zabo gukora challenge y'umuntu ntibisaba ubujama none we Diamond ntimukora ama challenge yiwe muri abajama oya yakavuga hagati y'abaririmbyi like yakavuga ko hagati y'abaririmbyi atari urukundo rukwiye kuhaba like ngo bagirana nk'ubunye nka Monia Fleur rukwiye kuhaba canke urukundo rukwiye guhaba we yavuze ati nka Monia Fleur ntabwo gukora challenge y'indirimbo ya Dinoji canke satu ngo nukuvuga ngo aho ngo ntabaye bariko barahiganwa nico gituma umuziki w'Uburundi ngo udatera imbere uyo muntu ni wahe konte dukwiye kwifuta ntandera fisa wowe mwamiriye kure mu bisanzwe ya dukwiye kumusinyara noneho tukamutera ama report konti yo bakayibloka yego ya urya nego rukundo kuko n'indirimbo z'abanyamahanga barakora ama challenge ndetse yo indirimbo zawo nuze azumuririmbyi mu mugenzi wawe kwa umuntu muhuriye mu gikorwa kimwe donc ni ikintu cyiza cyane gukora ama challenge y'abaririmbyi yego jewe umuririmbyi wanje tashaho darakora ama challenge y'abaririmbyi presque bose kandi ndamuencourage nivyo nyine reka aravuga ko ari bibi like promoter reka avuga ngo mu baririmbyi hakwiye kubaho ku uyo muntu no muririmbyi none no promoter wa none bari mu promoter none narabi ivyo ba promoter ivyo vy'uririmbyi abanza vyorere si vyiwe hari yindi commentaire nasomye ikwerekeye wewe nyene like bako aravuga ko irici like yisama wakoze cyane ku managinga mugabo utakoze cyane ibikorwa vyawe to niba ndiko nakora cyane ku managinga ça veut dire que ndiko ndinvestissa ndi muri business shobora kudakora cyane mugabo urya muntu ndiko managinga akaba ari karanyingiriza kuruta amahera je n'abandi ko ndinjiza narawe ntibibaza ko bisubiza inyuma carrière yawe bisubiza inyuma carrière yanje gute kandi je amahera nkomeza ndayaca wowe ushaka amahera cyane shobora no kwicara urya muntu ndiko ndinvestissa ko akaguma yinjiza ndi muri business jewe donc ntushobora kwibaza ko bishobora kwica carrière yawe kwica gute carrière yanje kandi no musi wavuye iwanyu ukazanga usanga kugira twore kiganiro nuko wora yiko ndo special nkamva ndiko ndakora ikiganiro je tuko twiterera inkuru gusa mugabo urumva ni déplacé man noneho kuvaria kujya gasekewe kudugino n'amaguru c'est autre chose ndego gakora je n'amaguru peu importe nawe bari taxi c'est l'argent vous avez payé l'argent pour arriver ici donc nuko mubona yuko hari ikintu mushaka kunkurako wamugani mugabo je personnellement atari n'ikibazo cabajwe n'ubundi je personnellement ndabona ko ubu unyusigaye gukorera cyane ibintu by'umuziki nta bintu byinshi gikora tukuzi umenyesha amakuru twa tukuzi ko ndafise izindi business zinyingiriza amahera ya nashobora kuba nakora amafilme mugabo amahera no bandi ko nginjiza ubu mu zindi business zirarenze bijya vy'amafilme rero urumva noneho jewe nkurikira hari amahera none Alvin uri kurakora nibimvira ku bafana bawe ku bafana banje ndabyumvire gute murama amahera ko ngiye na postize yuko nabuza amahera ya video mwatagwe kuvuga iki mwavuze nibidakenewe ntibaguhaye sivyo urumva rero mu mwanya yuko mwe mutomfasha jewe mba ndiko ndabaryohera bombo clat ntago mwa mukwiye kunjija cyane kumbwira ngo jewe nkora iki noneho muri cyo shaka ntagishaka nkakireka hama mu minsi yaheze narakubonye uri kugira ibintu byo gusabira ubufasha abantu uragenda ukavugisha umuntu ugasanga uri kuramusabira ubufasha niki cyakwinspire kugira ngo ukore bijya bintu jewe iyo ikintu ndenda kirota noneho mvyiko ndagikora urayirota ugira ikiniki mu gitondo ndaplika nimba ari cyana kiyenze narenda rota umva noneho mu gitondo ndakirondera nkakibwira ati mbabarira yego Alvin kandi ibyo urabikora wewe kweli kubera iki ndumweranda si ndumweranda man je suis pas parfait man kandi je suis normal bombo clat ego none ko wabihebye ko atabyo tukibona kugira cyane amafilme ubige ibintu wafatije ikintu nk'ibibona gufasha ego jewe ikintu cyose gifite periode yacu ndakora noneho jewe ndumu createur de contenu ndakrea nkabereka nkanakora nkafasha noneho nkayitandeka nkaca mu bindi kwamba nzi ko ijya inspiration yanje mbana mazi ko inspire n'abandi ba influencer bashobora kubikorerako ya noneho nkabaha ni nkuko je mbana bahe ama idea jewe mba mpejeje akazi kanje nkafasha 2 3 4 nkaba mpejeje hama nkaja gufasha ibindi cyangwa nkaja gukora ibindi nikomeza none ntaho sishobora kuguma ahantu hamwe jewe ngoma tamba naho like uko bijya bintu kubera ko abantu numva bavuga ati nta bantu usanga bakwageza bavuga ati ariko asabiramwo ubufasha bwiwe ntago ngo ndeko mate negative kumbura citse intege canke sishobora gucika intege nta ntege nkira oya hama kuvuga yuko ndiko ndisabira koma like ugusanga bariko bavuga ati okay je deja mu buzima busanzwe sanzwe mfasha atamwe n'umwe nsavye aide kugira ngo ushobore gufasha urumva rero ayo mahera ubumpaye kugira mfashe iyo muntu kubera ikintu yamujye je ndafise amahera man ya groupe ahubwo mwari muri kumwe gufasha kumenya ngo vibe hari groupe mwari kumwe mufasha abantu ni groupe ya gute yari kumwe n'abantu mwakina na film abakobwa
nibandeke sindabaza amazina abakobwa babiri umwe yakina filme bakina filme wawe muri ni balinka balinka filime sinkikina amafilime urumva nta na kimwe cyo duhuza oya hari mu byo gufasha mugabo Andre Talinka ari umustiliste wa Tashaoda donc araboneka toujours turamupostinga tukamutaginga okay iyi sama rero ndagishaka kukubaza ingene birangije en général isama je ndagyoyo kubera muri umukobwa wanje Tashaoda noneho aguma traversa ndiko ndamubona yuko ariko arazamuka ariko arajya mu bakobwa batanu ba mbere bariko barakora cyane kandi noneho ndamushaka yuko azoba nko mu mukobwa mu ba mbere noneho ya kuko je aho ngeze ifo yuko supporting abandi uravye sorry ona kibazo taha yiwe irarenze cyane afite taha yatari uzoga kate ndakuzaje ndakunda ko bakata kabisa ndakukibazo gakata uravye taha bakagakata jewe kiganiro je zovuga yuko arakanu ka taha bakufye uravye tala enfise nta wibaza ko bientôt azogucika canke akavuga ati ntitwavukanye ntitwakuranye noneho twahuje n'umuziki namufashije ivyo namufashije murabibona voilà niyo namukuye murahabona noneho aramusacise nta kibazo nta kibazo jewe mission yanje noneho ku Mana nzoba nayishikanye nzoba nafashije ibikenewe noneho bisigaye niwe n'Imana yiwe mugabo abantu kamwe bazomaze kubona ico je donc ingufu zanje aho zigarukira noneho acise nzofata ubundi ndamusupporting dukwiye kubona kenshi management aba manager bakunda gushwana n'aba artiste babo est-ce ntakwiye kubaho ko ni nkabigera nyine byo kwa ntakwiye kubaho contrat je tashaka kugira tutangure gukorana umunsi wa mbere nuko yabanje gusinya contrat ikintu cyose ndayikora muri contrat donc ikintu cyose nta kimwe gukora kitari muri contrat jamais nibaza ko uriko urakora neza vraiment kandi ibyo ni sawa cyane nabigera navyo byerekanye no kwandika indirimbo canke kuvuga ati hari umuntu yavuze ati nigana nakoranye n'umu artiste wa kera bahagara fois passé aravuga ati burya bwose kugira ngo abantu bapfe ibintu nuko hataba hari amakontra nabigera byose byo kwandikira umuntu ngivuga ati nakwandikiye ibi nibi nakaranga umuntu yakwandikiye indirimbo iyo murihanye avant umuntu akwiye kuza no mu bintu bya social media avuga ko yakwandikiye indirimbo we nawe niko ubibona yes niko ndabibona kubera yuko nanje ndamaze kubwira abantu ofete urumva Crown yaranyandikiye ijya turajana yego sivyo ko jewe iyo nsavye amahera ari ikintu ntaguha yego donc ndakubwira ati ndaguha amara yanje sindaguha content sindaguha credit plutôt donc si wasavye amahera ntuitege credit wanje kandi noneho even aba stylist uzi ko inkuzu nayiguze nukwe gupostinga uvuga yuko we wanyambise kuko impuzu nayiguze si impuzu yagusaba mpaye ugenda gupostinga umuntu yuko ari we wamwambise uzi yuko wamuhaye impuzu yagusa mukamubwira ati iyi mpuzu ni wayambara please ni waposta uzo ntagiye ko ari je nakwambise ariko uziko naguye amahera yanje ntukwiye gupostinga foto yanje uvuga yuko wari wanyambise donc j'ai le droit yo kukwitwarira kuko mba naguze ntubumpaye du coup mu bindi bihugu kugira umuntu muhe credit cyangwa yihe credit ni ibintu ni mumvikano ubu bari entre vous deux imbere yuko atura ico kintu mu mwanya ico kintu nakiguze ndumu client noneho nta nibikenewe yuko abantu bamenya nuko impuzu nayiguriye wawe kuko nta publicité je ndikunda gukorera ko naguye amara yanje ariko mu mwanya impuzu nayiguriye 100 ukambira ati Alvin ma 50,000 ha ma 50,000 yandi ndayahevye aya 50,000 yandi donc nayo kugusaba uzome credit aho urumva yuko iba ari partenariat mu mwanya uziko naguye amara yanje ntubukuye kugira rero Crown cyo kinara gikoze muri turajana tuba dusanye contrat ariko atakuye kuvuga yuko indirimbo yinyandikiye kubera yuko namuhaye amara yanje mugwa parapre yagiye mu biganiro aravuga yuko ngo yatwandikiye ngo je na MC number 1 ngo turajana niwe yanditse nkabigaje we ni kubera nyene atari muri bijya bi atarashushi yaba ari umustar akomeye naca ndamwitwarira donc kuko yararenze amategeko donc uzi yuko wanyandikiye for free wanka indirimbo Tashaoda azosohora vuba yego ni Patient yanditse Patient chocolate Patient abamuzi baramuzi ari n'indimbo ya Monia yanditse Monia Fleur yego sivyo donc namuhaye choix zibiri ndaguha amahera sindaguha credit sindaguha amahera hama ndaguhifana donc ntiduciranire ndaguhifana kubera ko wafashije hama je ndaguha credit donc yareme credit namubya uri professional arambya jewe nta mara nshira imbere ko namunya nta mara namusavye yego ndavuga ati respect noneho jewe ikintu tukivuga nakirikara kuko ejo bibaye ntuzovuge ngo ujya muntu n'umubi
ko turi muri monde ya business bro. Donc ukwiye uvuga ati hagati y'umuririmbyi n'umwanditsi canke n'umujournaliste hakwiye kuba iyo respect. Ati ukwiye respect noneho turavugana. Banki indirimbo twari na Fernando izosohoka. Si je nayanditse ni Fernando yanditse noneho zoshira composé par Fernando. Kuko nivyo naririmbye niwe yavyanditse. Umva ni indirimbo niyo yayanditse. Kandi sinkwiye kumuma credit. Yes. Fernando nimba yashize muri video yuko ari je nabaye mu director nuko ari je nabaye director. Ego me vraiment. Kandi avuga ati ntegezo guha credit kuko warabaye director. Kuri ako kantu uvuze mfatiye kuri kanya kantu uvuze ati kubivuga canke ku bantu like bazobona ko ari we yayanditse. Ariko iyo Fernando asaba amahera kugira ngo ashoboye kuririmbana canke afashe iyo ndirimbo sinomuha credit. Yeah. Ico kintu uvuze ca support la fois passée mbonye ibintu bitamenyerewe ku ba journaliste bapressia umuntu la fois passée twarabonye ba mipro bariko barakuvuga like bako kuvuga neza kandi nibaza ko ivyo bavuze ntabwo bakubesha vraiment ni komeze wavyakiriye gute nko mu artiste ubona aba journaliste bakomeye nka ba mipro bicaye bariko barakuvuga wafite urumva nyene nkuko yavuze aba journaliste bakomeye nka ba mipro bicaye bariko baramvuga ico kintu cyuko aba journaliste bakomeye ama abantu nyene bakabazi ko bakomeye bakafata umwanya bariko baramvuga jewe nuko bazi ko nanjye ndo wadanje tu umva nuko bavuga ati uyu muntu kabisa nako bashimira bavuga ati merci quand même nawe bro oya reka none hasi kubashimira Écoute, uri kurakora ibintu byiza ntuzorindire ngo ko abantu bagushimira cyangwa kubashimira. Niko atari bose babishima Alvin. Écoute, mugabo ububizi yuko uri kurakora. Yeah. C'est ivyo bakoze rero noneho je narabashimiye même avant yuko babikora. Kuko muri domaine yabo baradufasha twebwe. Natwe turafise ivyo tubafasha. Yego. Sivyo. Noneho bijya bintu baba bakoze. Baba babikoze kugira ndabashimire. Oya. Baba babikoze kubera yuko bavuye ku mutima babona yuko uyu muntu kabisa turakwiye kumuvuga ico kintu. Kubera ko ico kintu kirespira abantu benshi cyane niba babikoze kugira ngenda bashimire donc mu kubikora niba babikoze kuya yuko ngo byatanda attention yanjye jewe baba babikoze kure ko imitima yabo yabishatse kandi babona yuko ivyo bintu bikwiye yuko babivuga urumva rero ibintu byo kuvushimiranira bombo Clatman Tena nararyohewe personnellement mbonye ariko barabivuga kubera ko si ibintu like bimenyero n'abantu benshi umuntu avuga ati ari namuvuga ndo bandiko namuteza imbere ni namuvuga ndo ariko ndamubwira abantu neza hari ibindi bintu nawe tuvuga mugabo biba biri visible abantu niho babibona ugasanga mu babivuga Loki ntibabigaragaza mugabo barabibona man barabibona si we Mignone uri kurakora cyane muri iki gihe abantu barayibona même si tuvuga ati umujournaliste yitwa Mignone arakora cyane aragerageza gukora cyane nabo tubivuga mu mitima yabo barabizi kandi antebo barabivuga na Loki nabo batabigaragaza mu bantu noneho urizibona ikintu kija hanze bisigura ko kiba carengeranye noneho kibari ebana kiba carushije ingufu abantu mu bintu rero nshaka ko duhereza ko ni ibintu nabonye ukora like wari umaze igihe uriko supporting abaririmbyi batandukanye muga muri management ntitwabona bagarukamo eske twiteye ko Alvin agira management banda banda namusinyishije muri La Vache Entertainment yego namusinyishije like brother bo mu quartier nashaka kumusupporting you know ku buryo buke mfise ndamufashe ariko hacaza undi muntu afise uburyo bundenze arampropose yuko yamufasha banda noneho ndamubwira ati c'est mieux ndamubwira banda faut y aller faut kugenda ariko jewe de toute façon sifise ibintu vyatari cyane no gufasha ego nagufasha bike shoboye mugabo nimbujya kandi urya ndamuzi ndaramwizeye yuko ntuze afise irakomeye genda kurujya noneho jewe urabizi ko turuko je target yanyu no gufasha abantu bose je nzokomeza ndagufasha mugabo genda hama ibiko kuzokora je nzogufasha nkuko niyemeje gufasha ariko genda kurujya muntu donc voilà je fusa na cyengo Natasha noneho na decise muri management yanyu zoshiramo ivyana gusa nta mungu ngene nizo nagenda kubaze twitege management ko bavuze ngo ibintu byose ngo ntubimara ku mwanya twitege ko izohoraho canke twitege ko ibizoza nk'ibindi byose bikagenda nkuko bavuze yuko ashobora kuncika noneho nkazana uwundi oya ndiko ndabaza iyo ari kiyo kubera yuko management yanje kuba narayikoze ni ikintu narotaga gukora kandi ikintu nabonye ababraza benshi bo ngaha baturuta cara banani noneho jewe navuze ati reka ngirageze vyanse noneho nshiramo ikindi cyane bishobose shiremo nk'ivyana bitatu bombo clat vyana gusa man kubera ko ivyana kubera yuko nkunda abakobwa ndakunda ikintu cyose ndakora n'abakobwa
kubera nibo bafise confiance nibo abantu baratandukanye jewe noneho nikundira ivyabo nibo bikorohera kandi abakobwa biri facile cyane kugira ngo umustar none nkora atashawuda mu ndirimbo ya kabiri yabaye umustar ayaba ari igihungu n'indirimbo ya 30 utageza kwa 30 manu fise mind iri hejuru bombo clat na de yes byasi kurega man no ivyana vyose vyiza bizi kuririmba bindondera naye ko nani ndabizi ndanuvyo wewe wapi ko indi kokorana terante kwe oya tuvyihoze sha reka tukomeze ikiganiro none Alvin no mvutari mwa karega hari umuntu mbo uvuze none si show yanjye management si wanje okay ndavyemeye nta management imba ari wanje ntoro shaka man nta niyo nozamwe nandi ikintu nshaka ndakubwira hariho umuntu Alvin mana yandi umusi ndintu byamfasha T'inquiète Arvin natara wayivuze hariho umuntu afite talent mugasanga umwana mwiza Alvin ndavyemeye jewe nibaze yuko nafise kila kitu mugabo umva arafite talent arazi kuririmba man uyo noneho turakorana kandi utaricaye gaca atinya kuregera ibyo bindi ntavyo afise ukorera kwitala gusa cyangwa uri kwitala ndiba DJ Fernando na Alvin izasohoka ryari vuba cyane ni banga ya danje twitegira indirimbo ya Alvin twakumva ibikorwa byawe man indirimbo yande yawe jenyene we gusa uyiki none ntimuzi none ntazo muzi nimuje kuziraba izo maze gusohora hama je ntitwari bwahure kuvusohoye remix man waramfuse merci beaucoup amafaranga chimama ndabemerera yabahaye yarampaye kandi namushimiye cyane merci beaucoup frère yarampaye amahera none cyo gina iko ndatondera essence c'était censé ko ngura 20 litres mugana cyenuzuza umudugu yes donc yaramfashije ige geste wayakiriye gute neza ige ndirimbo ko wari uyiteze niko yagenze bivanye n'abantu mwakoranye hagiye mu byane vya Fernando noneho biragira amaparasite mugabo indirimbo kameme nivyo iri kuri 6000 iri kuri 600k noneho bientôt 700 donc mu mezi abiri donc bisigura ko mu mezi atanu ishobora kuba yashikanya 1 million apana mezi atanu ni menshi mezi ane donc muri rusangi bagiye baririmbye mwakoranye genda shawara byumviye rije ndi umuntu arayikunze je ndi muri business mabuja je sindi ngaha kugira ndakwemeze yuko nzi kuririmba ndi ngaha kugira nkora umuziki nkora ndonga amahera noneho nibeshe umbeshe famille yanje sindi ngaha kugira ndakwemeze naramaze kubemeza kenshi muranzi ese mukene ikindi giki tukeneye kusubira ukadutamo nibibaho man je ndi muri business reka nikura makolabo ndonka amahera ndiko je ndiko ndaca amahera mugare hano akunda indirimbo ya basibuza wimvera ko bafana mukumbuye genda murabe La Vache genda murabe za Mukhama genda zirahari indirimbo za Jenye noneho mugende murabe hari indirimbo ririmbye abantu benshi badakunze kwakira like badakunze kubikora gukora muri yo weyo chanchane bamaze kuba bastankawe ugasanga indirimbo nk'iyo ndirimbo bakoreye hariya ku Buterere ni like ntibakunze kubikora we kubwawe niki chatumye igya ndirimbo Galvin isohora sorry abantu baratandukanye abantu baratandukanye noneho jewe ndabashaka kugaragaza iyo navuye naho ngeze kugira ngo bishobore gufasha abari inyuma bishobore kuba motivation ntibagiving up kubera yuko life is change man life is change noneho ubuzima nakanye ni Imana ishobora kugira pap bukaba bwiza pap bukaba bubi noneho ntuzo kwigere ucika indege muco uri kubakora cyose noneho utezo ufise confidence no kufise ikizere yuko écoute je vais y arriver quoi okay turarangije ikiganiro kimwe mu bintu bya nyuma shaka kwerezako shaka ubwira abantu Alvin akunda kubona ko mengo kora ibintu byose nakaye katutokora ica kabiri niki kintu kimaze kubabaza cyane kuvuvuzi like kimaze kunyigenyeza umutima wawe ikintu cya mbere jewe kizombabaza cyane mu buzima bwanje noneho nkabona yuko ntayo ubwenge umunsi nzobura mama wanje noneho gushika uno munsi ibintu bimaze kumbabaza ni byinshi cyane urumva naramaze no kwimenyera ça fait partie de ma vie kubabara donc ni iki kintu wowe Alvin no munsi utokwa kubyo umuntu uvuga ati niba ubifise akazi ntuzondondere aba boss ariko bagukurikirana kwica kwiba ibisigaye byose bombo clat na umpemvye kugenda kujya kwa mama hera umuntu abwira ngo ugire iki nikura araguhemba ndiko ndavuga akazi uriko wambwiye akazi ntokora no kwica no kwiba ariko nawe urumaya amahera ndakugiye none ndakwataka ndiko ndaca amahera nakazi kandi birarekuriyo nta cakirimo utuko dako igana birashoboka bombo clat bombo clat aucun problème Alvin ndakumbeka ndagushimira naje nenda bakumbuye cyane nibaze amata ngo bapfa amata nayi wanje man
sayi wawe bite vraiment nturahinduka hapana nta bujama je na turi inshuti cyane jamais bro merci beaucoup kwa masho dukurikirana reka ndagushimiye sana kiganiro cyari kiryoshye cyane nawe nafashe ubusiriye mugabo simisi yose umuntu atose kuboguma ari urya nyene sivyo ariko icyo simari mu nkumbuye noneho ndashaka kuzonda kare kiganiro canje je nyene ndashaka kuzonda guhostinga cyo kuzanda bamatiku gusa sivyo donc muze kugira subscribe rero kuri channel ya Gatech TV hamana channel yanje kugira ngo vuba muzore ngikorwa canje we na Fernando next week izosora igikorwa ca Tasha Oda hazosohoka ya Fernando hamani ya Tasha Oda before superstar kabisa kandi congratulations kabisa uri ku kazi fais attention nujya mukobwa je vous donne quelques mois muzombwira merci